Yeah. The designer Burundi, so yeah. La vache. Original. Baby girl, let me tell you how I feel. Let me tell you how I feel, so baby. Diabo. Uri kugira. Hari ibintu nyene nagize kubera wari wa. Cheka mtamesha. Ndabizi kunyene. Winda. Hey. Mego bisuru sizigitu. Hari ibintu biratunze 아닌가? Bueno, vai que entra, mas halo guru ya wasu kuma gusaro guru. Karibu. Nakuteguri. Amaro y'Imana basi. Makuru y'Imana. Yesu shima cyane. Amen kuri twashimye. Musore wanje. Wambonye. Nzo gusiga wafata wewe ngiye kibazo. Uvuye ku isengero? Ngiye ku isengero. Twajye kumarira ka cha gwa ruhande gwari. None. Kwisengero hariya kwa gwa ruhande ruri pembe n'ukubita mwarageze. Twarumaza n'umbonwa nambaye ukunya. Yose hari bande. N'utafari gwanguye kuja ku kirenge no baba. Indone muftiza surakize. Amen. Amen. Kwa pasteur ibintu byose biruzwe. Ndabona ari sawa. Kira abantu kweli. Endale mu nzoro. Rabuzane. Urumva? Umugore wanjye urabona ko ikiza cya corona nuko nyine tuguma tukaraba. Rero ndakubaze pastor. Urumva? Pastor ndakubaze gato. Ndakubaze. None ko je ngaravye mu maboko wo gukaravye ku birenge. None uvuye kuba? Je mvuye kubaka gusa n'akaravye tuba twavumye amazi menshi. Najeje hariya koga gukaraba vyose. Gukaraba ni bibi riga yaramaze ngira nkarabe kumagura ariko kubera ko tuzi umugenzo umuntu mushasha cyakaraba yo nibigeze bake ndabimenyereye nibishasha kandi rero wewe wavutse wewe wanyuma mama ngira kuvyaye mu gihe cy'ubu hari dimanche keshi kwe abantu bakera ntibakunda kujya iminsi migisha reka usanze duhejeje gufungura kandi ndababaye cyane kubona umuntu wanje avuye kwishenga ataka oya pase numvye ko mwaje gufungura mwaje kungarabisha amaboko n'ubucafu bakukarabe umva rero ko murevita rero coronavirus ko ndaza kadobo hari yanze none pase ubona wose jewe ibi wa mwana wawe zafungwa azimenye zaje ngengene kunyegeza ashi si jewe aho naravuze cyangwa uravumisha ibyo kwizera ni byiza yani jewe nate twano kugira icyapa tumenye umwana wawe uri babimenye yani jewe mama sutenda sha si jewe ala abakunzi bikigiye muzamurata mudashobora kadoze kubunya nawe tudugi wanyu oya pasta kazi shavu bibaho none pasta si wasige dimanche narasigwe dimaniche uribuka jambo atwigishije kwa Mungu ngira ko cyangwa yamandari kwiga nana iryagoye wowe wavutse ati unegere neza wavuze watwigishije ni ati hariyo abantu bitwa yuko ari abakozi b'Imana hakaza umuntu cyangwa umuntu w'umushitsi kumutemberera yumvise gusa yamaze amara gusa ko aradodo gusa gatonya gusa abanza kwanza gutuma nde umukozi genda urunguruke undabira uwo muntu wariyo gasanga n'umuntu aje kugutembera akaza gukongora ubatira umuntu aje kugutembera
ukacimubwira ati nyegeza izinga cyangwa ivyo navyo narize niyo mpamvu nabonye bazanye amazi urangarabisha karaba no mu nyuma uweze ukaraba no kubirenge kumbe arico waranyegeje Pastor ivyo wigishije Dimanche nubizi ngo abakozi b'Imana bitugara abakozi b'Imana ngo ugasanga mu nzu ziwabo ngo banyegedinja kumbe nawe Pastor wari kurivuga Pastor oya none wazanywe n'urusaku rw'ibiri mu rugo kwa Pasteur narinze kugoreza amakuru y'ukungene twaretse gusa kugira kuduza gwa ruhande gwari inyuma gwa rusigaye rero je sinarizi ibinga Pastor oya Pastor si vyiza kurahangara amavuta y'uwanjye oya sindiko ndayangara oya manzuhore wewe ni wasengewe oya sinzi umuntu agusengeye Turata amavuta nasizwe ko atari glycerine wibaza ko ari moviti rero ni kambere namamesa batuwe ko no kwatura kuba inguru ubunyene ugacuyenduka inguru oya Pastor ndakubwira icapa tura oya mbabarira Pastor mbabarira sinshaka yuko ongera shaka nyene kwigumira ubuko nyene abantu ariko umviza Pastor gusa ndakubwira vyiza iri kurigisha ikintu vyohera mu nji wawe amabi mu nyuma ukabishira oya ugira unyigisha kenzora nigisha oya urazi ko abana bikigatandira mugira mwe cyangwa na uri muri babandi baja mu mavuta y'abandi ugira umutandira mugira mwe oya Pastor wani unyigisha kana nigisha urazi ko ubunyene no cenda kugira kanu kamwe hakubwira igitumbura ubunyene mbabarira Pastor ahubwo bayi nagasaga ndagiye ukora ano gutayina uzi wenda uvuga ivyo wabonye mumenye ko iyo muntu udocukebana kuriya n'umuvuze twani duhanga uze wenda uvuga ivyo wabonye urayo ko uwo muntu utaje uhenga twani duhanga umukozi w'Imana wasize amavuta gusa bimbura abapko soka mu rupangu gwanje kwere wewe ugimbere kigaragaje sisa gusa wibuke muri vile babudanda cyagafuka mu n'igihumbi nagiye je ndicyumyesinge ukekigese dikemba ko umuntu yo gwindira igitumbo ubunye ndamanise Pastor gusa zo kwimuzongura agafuka mu kawusa Pastor wasko no kunyica kandi Jesi ndi baba pastorisha babandi akwirukanye cyo kumutonda mu rushengero abari nabe waguze Muzi wako no gufuta amwe utajojana no mu gitabo cy'ubugingo nkagufutisha wewe ara Wani batwagwa n'utuntu tubiri ara sha muga kwigisha ijambo ry'Imana kare kansomeye iyo nanje nakereka ko ndumuntu akazi sha muga kare givyo kambye umengo nivyo kwera ngenda ngowe mukana uko nihagarara iki gikuti naco nikibona ko tukumwe n'umushitirize kiza kivomise ngo kiko kirambye nturabona imisi y'igisuma ni 70 irakwiye no kuri kw'Imana karanira kwiye Pastor nama ndakubwira umbega uraza kuno tumara amajije ubona tuzosura kuvuga iki mwishengero ubona yuko ufite ijambo uzosura kubwira abanyeshengero iyo ngeso wari ifise nkakubwira ubibe ariko ntibyo mugabo kajya kana kari kansome mugabo jerere ikimba bagese ikindi ka babagore mu kuririmba basama ubu no kuri bazokwasama banyirukana no kuri genda bo igikode nico kibigize igikode cyahe wowe ugenda kwigisha ishengero ibintu nawe udakurikira nawe uko mumvamiya oya sukuvamiya hano no gusigira ikofe kubera cyo bavuga hari abakozi b'Imana batazobona icyo nawe urimwo ugira umangarere nawe ara no gusigira ikofe nacangira ni mafuna genda wihane uzi kwihanisha abandi nawe utarihana mama